Bakunzi ba Muse TV turasubiye kubaramutsa tubifuriza nikaze uko mumaze imisi mumamaze kwimenyera turaganira kujanye n'amategeko mu gihugu cy'u Burundi avuga iki ku bibazo ibi canke biriya. Rero turi kumwe kandi na Maître David DUSABE niwe tuko turaganira nawe kugira ngo atubwire ico amategeko amwe avuga ku ngingo zimwe zimwe kumbure abarundi benshi baba batazi ariko bakanabimenya. Turakuramutsa Maître David. Amahoro neza. Yego cyane. Ndabona isawa. Mistaw? Ego. Ubushize twaraganire kujanye n'amategeko icavuga ku bijanye n'ibitungwa, inyamaswa iyo habaye ikibazo hagati y'umuntu azitunze canke zo zikagira ingorane mbega amategeko avuga iki marabidusiguriye no kandi maratubwiye n'ibijanye n'ibisigi amategeko icavuga ku bana bakeneye gusigarana ivyo bavye baba baratunze. Ariko rero umunsi rero tuza kuraba mbega amategeko avuga iki ku bana bavyawe inyuma ya mariage tuvuga ngo kuraba abana b'umuzanano. Umuvyeyi arashobora kuvyara yaba umugabo hanze y'urugo akavyara umwana cyangwa umugore akavyara umwana atari umugabo we bubakanye. Aho amategeko avuga iki? Murakoze cyane. Abo bana bita abana b'abasumano. Abana b'abasumano no kuvuga ni umwana yavyawe n'umugabo asanzwe yubatse hama gasha muvyarana n'uwundi mwigeme hanze ya mariage atamuvyaranye n'umufasha wiwe basanzwe bubakanye biciye mu mategeko canke naho ugasanga n'umufasoni yubatse akaca abyarana n'uwundi mugabo batubakanye. Uyu mwana urumva ko aba ari umuzanano, donc aba ari umusumano, aba yinjiye mu rugo, aba yasumwe hanze. Canke naho ukaca usanga ni inkumi n'umusore baryamanye sinova ngo arangwa amabanga yubatse ko ntaba bubatse hanyuma bagaca bavyara umwana. Uyu mwana urumva kavutse atabugeni bagize batanditswe muri etat civile muri vya bitabo ndangamuntu vyo mu ikomine. Uyu mwana aca yitwa umwana w'umusumano. Tino tuza kuganira rero ku bintu bitatu. Umwana afise izo profile zitatu: hari uvyarwa n'umuvyeyi hanze atari ku mugabo wiwe bubakanye, n'umugabo arashobora kuvyara hanze rero kandi naba batigeze bagira mariage batubakanye, umusore cyangwa inkumi barashobora kuvyara. Uyu mwana agira izina rimwe n'umusumano. Ni umwana w'umusumano bose. Naba n'abasumano bose. None uyu mwana afise amategeko mukingira koko? Uyu mwana araza kuba rokoni nkuko akunda kubivuga n'amategeko y'igihugu? Yego cyane. Abantu barakunda kuvyihendaho basanga mbere hari n'abantu bariko baratuka ngo wabo umwana w'ikivyagwa. Uyu mwana amateka mukinga cyo kumwe n'umwana aba yavutse habanje kuba ubugeni canke habaye etat civile. Ariko gusa ari gihe haca ibibazo rero ugasanga ibibazo byo kuri abana ugasanga se w'umwana aranse kwemera ko ari se wiwe. Mu gutinya ko yosambura urugo rwiwe, mu gutinya ko umugore we wo mu nzu ugasanga umugabo akarorero aravyaye hanze agaca ahikana uyo mwana kugira ngo ejo umugore we ntabimenye uko abimenye. Acabona ko yarenze ibigo kandi naho kurenga ibigo ni imvo imwe mu mvo zine zituma haba kwawukana. Ariko rero mu gihe bigenze gutyo ingingo ya 40 mu gitabo kigenga ingo n'imiryango iravuga yuko uyu mwana acandika kuri mama we wenyene, kuri nyina wiwe gusa, mu gihe se wiwe amuhakanye. Bisigura yuko uyu mwana no kuri karata karangamuntu yiwe agendana ntase aba yanditseko. Naryo hora bavuga mu gifaransa ngo ni père inconnu. Ariko naho biri uko umwana w'umusumano bwiwe biba bimeze gutyo se w'umwana arashobora kwicara akazana akatima mpembero akavuga ati shaka kwihakana amaraso yiwanje si vyiza. Akazoba umunsi umwe kenshi bakunda kugira nk'iyo bari ku mfiro umugabo akaja kwemera umwana ngo ari umwana ngo navyaye hanaka kandi imyaka yose yari yaramuhakanye. Amateka arabirekura n'ubundi. Ingingo y'amajana 215 yo mu gitabo nyine kigenga abantu n'imiryango igira iti kwemera umwana w'umusumano ni ingingo umuntu afata ku gushaka kwiwe atagahato akayifata igihe cyose ashakiye. Nta gihe gitekanye n'amategeko ngo arashobora kumwemera. Ico ndigiye nta kibaho. Ariko nyina akavuga ati jewe waramuhakanye akivuka uno munsi nta burenganzira mufise ko uje kumihakana. Je mbona ko hararengeranye. Umugabo
arafise oya ivyo vyama vyashitse wanagomba ugasanga hari n'abakenyezi bavuga bati umwana wase kwekana kuva kivuka waranyambitse ibara abantu baramufashe nko mu maraya ajyamana n'abandi ashobora kumenya rero uyu munsi ntibikunda umwana kwandikwa n'uburenganzira bwiwe nyina vyanse nibizigura yuko umwana adasubira kwandikwa oya mu gihe nyina muse w'umwana avyemera ati uyu mwana ni uwiwanje naho biba vyaratevye aramwiyandikako mwana agomba nico gituma muri leta civile hajya bandikira abana nyina w'umwana ashobora kugenda kwandikisha umwana we oya ariko se w'umwana ari wenyine aragenda akavuga ati je naravyaye umwana nyandikira umwana rero muri leta civile ntibemera umukobwa cyangwa umugore yavyaye kuja kumwandika kundi mugabo avuga ati muhamagara uyo mugabo aza vyemange ko ari se w'umwana uyu mwana rero uno munsi avutse atagira se nyina agashavu karamutwaye umwana arakuze umwana we nyine ashobora kwironderera se nimba nyina atamurondera ego birakunda hari inzira bicamwo mu gihe umwana atarakwiza imyaka yemewe n'amategeko se w'umwana acaronderwa na nyina niwe aca abikora niwe aja gushingisha urubanza muri sentare y'intango yaho baba canke se w'umwana uwo yibaza ko ari se w'umwana ahaba aca gushingisha urwo rubanza muri sentare y'intango aho hantu hanyuma akavuga ati je naravyaranye n'umuntu yarihakanye umwana muri ico gihe rero bisaba yuko acazana ivyemezo ashobora kuzana ni nk'ibi amateka aratomora agenga ingo n'imiryango mu ngingo y'amajana 239 ayivuga yuko sentare idashobora kwemeza ko umuntu ari we se w'umwana kiretse habonetse ico bakivyemeza kiri muri ibi bikurikira ica mbere iyo nyina yanyurujwe canke yugaranwa ku nguvu yagumijwe iminsi canke yasambanijwe ku nguvu n'uwo yitwariye ko yoba ari se w'umwana mu minsi iri hagati y'amajana 3 n'iminsi 180 imbere y'uko umwana avuka no kuvuga hariho umuntu ashobora kuvuga ati jewe uyu mugabo yaramfashe ku nguvu muri iki kiringo igituma avuga ngo hagati y'imisi amajana 3 n'iminsi 180 iminsi amajana 3 mugiye kuyigabura mu mezi murumva yuko ari amezi 10 abo ni babana bavuka barengeje bamwe bita bamuhitira umwana rero umugabo nashaka kuvuga ngo oya ngo ntubona ngo ararengeje ko n'ukwezi uyu mwana ni muhitira amateka aravyemera iminsi amajana 3 kuva ico gihe avugiye canke haro n'abana bita premature bavuka bataragera badakwije iminsi bavukira ku mezi 6 kuva ku mezi 6 umwana arabaho niyo minsi 180 naho bari ko barabiharura rero mu gihe nyina w'umwana ashoye kwerekana ati jewe naranyurujwe mu kiringo kingana gutya baranyugarana ahantu uyu mugabo aramfata ku nguvu aransambanya muri ikiringo muri ico gihe umwana acandikwa kuri uyo mugabo abari wiwiwe canke ikindi ca kabiri ushobora gutanga nk'icemezo umukenyezi canke umwigeme ashobora gutanga nk'icemezo c'uko se w'umwana ari uyu onye ni mu gihe nyina yoba yarahendahenzwe n'uyo mugabo amuryosha akoresheje ububasha mufiseko canke amuhendahenze ko azomurongora canke amureheje ivyo urazi ko vyoroshe yego akarorero nk'ubunye umukoresha ngo nzoguha akazi oya tuzoguha akazi cyangwa asanga araguhaye avuga ati utampaye ndakwirukana ku kazi ndakwirukana naho umuntu akabiraba ati shaka akazi je ndagaheba nta kundi kandi ikindi naco naho yomukora ko ari umukoresha wiwe biragoye kubivuga kiretse nk'ibiba biteye ingorane muri ico gihe rero umukozi ashoboye kuvyerekana ati muri iki kiringo nyene kiri hagati y'imisi 140 n'amajana 3 yarashoboye kumpendahenda yari umukoresha w'iwanje bon ntaba guhendahenza ari umukoresha w'iwawe no gufata ku nguvu canke naho ukerekana yuko mwigeze kuba mukundana wabikoze ubishaka yego mwarigeze kuba mukundana mu gice gihe naho abakundana barafise ibi vyerekana akarorero nk'ubunye ugiye kuraba nk'amapere telefonike nkuvuga kujya kuntu abantu bahamagarana muganira za shishushu kuno zabaye nyinshi naho wanagomba oya kuja mu message ni birebire ugiye mu message ni birebire hagiye mu message bayari afuse cyangwa ja muri ayese mubwira uco kurondera message ni ibintu birebire gusa kuraba gusa incuro mwavugana ku munsi ugiye kubiraba ugasanga umuntu mu gitondo
aperi saa sita aperi ku mugoroba yamuhamagaye kandi barabavuganye hariho akanya donc baravugana akanya kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu iminsi 30 ukwezi abiri nengaho cuharira gute ngaho ngo ntimwakunda kandi hariyo amasaha usanga barahanye bati jezo ndagomagara nka sayinizi akarorero 5 du matin bacakubaza ati none gamushinga nta aho ariko mu telefone mwari ko mudandaza mwari mubiki mwari ko mukora affaire yitwa gute canke naho ugasanga ari udufoto mwagiye muri ifotoza aguteruye musomana mwasohotse ku kiyaga mufatanye aho nyirumva biroroshe n'abantu bose baba barabibona canke naho akureheje ugasanga ari yarasavye irembo muri ico gihe bavyoroshe vuga ati no muhira bari babizi yari yarasavye n'irembo araje kurya inkoko ari nk'ahantu aho bakirya inkoko n'iki n'ivyo ico gihe rero biroroshe kuko uvuga ati uyu muntu indani yiwe canke iyo hari urwandiko rw'uwitwariwe rwemeza ata gukekeranya ko ari se w'umwana nk'ubu birashobora gushika umuntu akazokwandika ugasanga nk'ubu unyo miryango birashitse umukobwa arasamye inda baciye bakorana imiryango ati ibi ni biki bagacaje guhamagara wa muhungu ati yavyawe ntigo muravuze induru ndende zana ndabandikire uyu mwana je ndamuzi niyavuka nzomufasha niwe wanje nzomyandikako mugo umwana hagera kuvuka agacakana ngo ndavya komokomo ngo saki wanje ngo ya muri ico gihe biragoye kuvyihakana kiretse uzanye ikindi cemeza yuko bakubesheye ikindi gishobora gutuma umukobwa ashobora kuzana ayerekana ko umuhungu canke umugabo ari se w'umwana ni mu gihe iyo uwitwariwe yamye afata uyo mwana nk'uwiwe hanyuma bifatiye aho akaba yaramuretse akongera akamubungabunga kandi no mu maso y'abantu kaboneka yuko uyo muntu ugasanga abantu bamye bakabona yuko umwana yamafatwa n'uyo muntu nk'uko ari se wiyiwe akarorero ngaha ntibishoboka ko usanga umugabo cyangwa umusore yarikundiye umukobwa afise umwana ariko atazi nyene we ugasanga umugabo umusore yamaza kuresha uyo mukobwa akamuzanira utuntu uyo mwana iwe yaravyaye kandi azi ko atari wiwe mu nyuma umukobwa amwegekako Nico gituma aya mategeko tuba turayimenyesha bene gihugu kugira ngo bicare bayazi umuntu acamenye ingene agenda ariyubara hariho bice bigenda gute mu gihe ivyo kubakana cyangwa gushika kure mu migambi yo kubakana bitabaye kandi abantu barabonye ko uyu yahora aza harya mu gihe n'umwana yarakiri muto ariho yarakivuka yamuzanira udukado akamuzanira utushokola utubiswi utubombo abantu mukibana bakavuga ati naho ujya mukobwa atatubwiye ko ari se biraboneka bikagaragara ko ujya muntu yamaza harya ni se ujya mwana navyo buva mu kirundi bava ngo se w'umwana menwa na nyina mu gihe byagenze gutyo onye ko mugira izo ngendo gumugira ufasha umwana ugira ante umengo n'uyu wawe ariko ukeneye nyina wikundira nyina nta kibazo hanyuma mama wiwe akaca afatwa niyo nyoshambe akavuga ati umwana n'uwa Patrick mu nyuma mwari mwumvikanye ko azogutwara akakongora ugasanga imigambi ihereye ipfiriye hagati ko birakunda gushuka sana uyu mwana anye none ntaho vyohora wumva akunda kuvuga ngo beshi ngaha ngo nibaze fumurezi ivyo biruzuye abantu benshi usanga banditswe ku bana atarabi wawe nakinga n'umugabo n'umusore erega ikibazo kihari bivuga amateka avuga ngo zana ibindi vyemezo vyerekana ko utari se wiyiwe we yahavyerekanye kandi vyemewe n'amategeko we nawe zana ibindi kuva rero ko ngaha haracari ikibazo se w'umwana nawe udashoye nico gituma ari kwiyubara bivuga kugira ngo abantu baze bariyubara bako uno mukobwa kugira ngo gufata umukobwa wowe urazi ko yari yibungenze iyo mbanye isigwawe ukagumuja gumuzana tu ice cream mutwara kwa muganga ni ugumuhegeke ugira ante abantu bose barabibona none ubukene ko bizoherera he umwisha ubukene ko bizoherera kandi ivyo nyene umwana ni gwawe ni gwiwe kuko yamaza harya yamaza kuresha umukobwa cyangwa umugore yavyaye mu female yego hari n'ikindi kintu rero ari naco canyuma iyo utwariwe donc umufasoni canke inkumi irashobora kuvuga yuko umuntu ari se w'umwana mu gihe bamye babana nk'umugabo n'umugore hagati iyo minsi twavuze hagati y'imisi 300
n'iminsi 180 imbere y'uko umwana avuka akarorero. Hari abantu usanga inkumi n'imisore ntibanditswe muri etat civile n'abavyeyi ntibaze kubana abana, ariko ugasanga baragiye kwipangira ahantu bakibanira bya bindi kenshi usanga biba mu bazungu canke hari n'ibihugu vyo muri Afrika babigira cyane cyane mu pays de l'Ouest no ngaha bisigaye bihari, ugasanga abantu baribaniye gutyo nyene, ugasanga umukobwa afise inda yundi bakabana iyo minsi mige umukobwa akavyara yego aca buwo musore n'uwo wawe. Ariko kandi rero ingingo y'240 yo mu gitabo c'amategeko agenga abantu n'imiryango rivuga iti niyo hoba habonetse ikimenyetso na kimwe mu vyo twamaze kuvugwa, uwitwariwe ararekuriwe kwerekana abicishije mu vyemezo vyose bijanye n'amategeko ko atari we se w'umwana. Ni nk'ibi rero kugira ngo uno avyikureko nk'akaroro nshaka kuvuga hano ndasubiramo kuca kibazo ca nakubaza kijanye nuno yaje gutembera, yaje kuresha uwavyaye afise nk'umwana w'amezi 9 w'umwaka w'imyaka 2 akaguma azanira udukado wa mwana akamufata nk'umugenzi wa nyina no mu kibano akabibona canke n'uyu nyene muje kutubwira yabanye n'umukobwa afise inda akarinda vyara bari kumwe, uyu nibihe yozana vyemeza ko atari se w'uyu mwana. ADN ubundi rahari ibipimo vya ADN muri kira hospital bahora babigira sinzi ubunye ko bakibigira, ariko naho nyene ADN bisaba yuko uba wabisavye muri sentare bagatanga urupapuro rukwemeza yuko uja kuyigirisha canke mwavyemeranije n'umukobwa canke n'umugore kavuga ati jewe ibintu ntabwo umuharira umwana niwe wawe tugenda kugisha ADN muragenda mukayigirisha mukari ngaje n'igipimo kizimvye, hanyuma ibipimo bije amanyishu zibonetse mu Burundi hari ababigira yego umukobwa cyangwa umugore avyanse kabati jewe ndakwemereye kuja kurondera ADN bice bigenda gute. Ikibabaje rero nuko gushika uyu munsi urabona ko iki gitabo kigenga ngo n'imiryango arico mu 1993 ubuhiga bwa ADN ntibwari bwazi, ibyo rero ntibiraja ngo vyandikwe gutyo nyene ngo ADN mu gitabo kigenga n'imiryango, ari naco gituma rero avyanse bica bigorana amateka acakorera kuri ivyo nyene bitwamaze kuvuga. Umugore cyangwa umukobwa niwe aguma afite ijambo rya nyuma ngaho nkamwe bw'imusanzwe muburanira abantu muhanura abantu by'amategeko muhanura iki mu gihe habaye izo ngorane kugira ngo inyishu iboneke uyu yagizwe icaha atari we yakoze yagikoze yabikwizera canke ntabandanye abona ko ari bafise ikosa. Oya navyo twogira ibindi birebeye no kwiyubara no kwiyubara ukamenya neza nyimba umukobwa umureheje ukabona ari ibungenze iyo mbanye atari yiwawe ukayivuga hakiri kare Muryango bigafata inzira hakiri kare nandi wihoreye ari wari umureheje bari babizi ni kwawe cushikira nico kimwe aha twavuze mu gihe usanga ari nk'inkumi aha muga turaza kuvuga mu gihe ari umufasoni yarasanzwe yubatse rukirisu yubatse biciye mu mategeko n'undi mugabo akaja kuvyara hanze turaza kuvuga mu gihe ari umugabo nawe yavyaye hanze yego cyane cyane kinye wanagomba ikiri ku mugabo n'umusore twaba turavuga ibi ni ukunyene ariko kandi n'ibindi twavuze cyane cyane mu gihe nyina w'umwana ari we kararondera se w'umwana ariko rero ntituraza kugiherera mu gihe naho umwana ari wageze kwirondera se wiwe nari nakibabajeje nico mu gihe rero umwana ari karondera se wiwe ateza kubikora akwijije imyaka amateka avuga yuko abakuze iyo nayo ni imyaka 21 ingingo y'amajana 235 mu gitabo kigenga ingo n'imiryango iravuga yuko umwana ari we ashinga urubanza rwo kwirondera se yamuvyaye umwana nawe atarakwiza imyaka itegetswe na kimwe twavuga ko amurondererwa na nyina ariko rero iyo myaka 21 rero amategeko arafise uko bizibira rero ateza kubikora akwije imyaka 21 kugira arondere se wiwe hanyuma ico gikorwa giherera afise imyaka 22 n'umwaka umwe gusa arengeje imyaka 22 atarashingisha urubanza guturondera se wiwe biba vyarangiye ni nko mu gihe naho nyene uwo bibikira ko ari se yitavye Imana mu gihe amaze kwitaba Imana urwo rubanza ruca rushingishirizwa
abazomutora no kuvuga abasigwa abazotorana ivyiwe navyo nyene bifise amategeko abigenga uyo mwana atiza kurushinga canke nyina w'umwana atiza gushingisha urwo rubanza haheze umwaka umwe uyo mugabo bikeka ko ari se yitavye Imana ariko ya myaka imari 21 hagati 20 na 22 yego uyo mwana amaze gushikana imyaka 21 nibavyumve abana baba bazi ko bataramenya base wabo ashikanye imyaka 21 azoshagenda burane arondere se wiwe bamubwiye ko ari se wiwe nyina yamweretse ibimenyetso canke abi wabo nyokuru we yamweretse ibimenyetso by'uko ari se wiwe acaja kurushingisha kuko inyuma y'imyaka 22 urubanza muri sentare ntibagwakira canke naho mu gihe uyo yitwa ko ari se arengeje umwaka yaritavye Imana nashingisha ku rubanza muri sentare ntibagwakira ivyo bivuga kubera iki mu gihe cyo guca ku mazi no kuganduka cyane cyane barazi ko baganduka inyuma y'umwaka barabivuga mu ijambo yuko uyo mwana uyu mushinga ntahe serugo nyakwigendera cyangwa uyu musore yitavye Imana yari yaravyaye uyu mwana yitwa naka barabivuga ivyo navyo biri mu ngingo y'amajana 137 mu gitabo kigenga abantu n'imiryango abivuga ko urubanza rusiza gushingwa mu gihe kitarenga umwana ashikanye imyaka itegetse kugira ngo yemezwe kwakuze iyo hitwarirwa naho basamuragwa buyo yitwa karise urubanza ruseza gushingishwa mu gihe bano bazomutorana bataratorana kandi mu kiringo kitarenze umwaka naho nyene no muri ico kiringo kitarenze umwaka no kubikuruka bikwakwanya kwirukanga ukurondera so wawe bataratangura kugabura ibisigi vyiwe ivyo navyo nokugira ngo ntihagaruke ibintu vy'induru vyo mu bisigi ko baramaze kubigabura usanga baranabigurishije abandi baramaze kubikoresha ibindi niyo bigikunze none wotorana hehe yego urashobora kuja kurondera so wawe kugira ngo nyene ugire izina gusa ko ari so wawe mbwa kenshi babikeka yuko ugirize kugira ante gutorana nivyo batinya rero amategeko yagombye kuzibira ivyo bintu aho rero ni mu gihe umwana ari yirondera se wiwe se agira arondera umwana rero ivyo biri mu bice bibiri se arashaka kurondera umwana mu gihe atabamwiyanditseko ivyo namaze kubivuga ivyo biremeye umwanya rero wose uratora ni kwawe muga mu gihe habanze kubundi mugabo yamwiyanditseko akarorero nk'ubunye ko wateye inda umufaso nasanzwe yubakanye n'uwundi ico ni cambere canke ukaba waricariye gutyo onye muga mu gihe umwana afise umwaka umwe hakaba ari undi mugabo yaciye aza kuresha umwe mwavyaranye agaca bati niwe mwana nzomwiyandikako umwana ntiyitwe katagirase agaca simba agaca mwiyandikako wowe ugaca usimba rero bukeye ngo narinje niyandike ko wa mwana ugatiwe nta mwana ufise ngaha muri ico gihe ugaruka uje bwirane guhendahenda umwe yamwiyanditseko akamureka akemeza yuko atari bubiye kuko nta mwana yandikwa ku bagabo babiri aca asaba rero uwo muvyeyi kuja gufutisha canke arashobora kuja kumwiyandikisha ko nawe atofutisha ni ukuvuga nimba yahenze uyu mugabo yamwiyandikishije ko atari gwiwe akavuga ati jewe ndakeneye kurya mwana agaruka ko aguma ari wanje ashobora kumwandikwako kabiri n'umuvyeyi agira kabiri canke abanza kumusaba uno abanza kuja gufutwa kuri umwe wa mbere kandi navyo nyene bigirwa na sentare si ibintu vyo gusimba ngo umuntu narihenze ngo uyu mwana mumufute oya bitabo vyo muri leta civile bitabo bitandanga muntu bijya bamaze kucandikamo uraza ukizera no gufutangana na encre collecteur nico ufuse baragira akarongo gutya anyugira ngo ubone cari caranditswe hanyuma gaca bandika muri marge icukuri barakeneye kwandika bisigura ko nta muntu afite uburenganzira bwo guhindura ibyo bitabo byo muri leta civile kiretse sentare ni ingo ya sentare bazana bavuga ati sentare intango ya Musaga yaraciye urubanza rwo gufuta uyu mwana naka kamufuta hanyuma rero mu gihe abamaze gufutwa ntasabagire muri ico gihe rero wa wundi yari se wiwe acagira ante aca kumiyandikako aho birakunda mu gihe habaye rero kutumvikana hagati uyu mwana acaguma yanditswe ku rugi yamwiyanditseko hanyuma hari n'ikindi nk'abantu usanga bamwe bacuruza umubiri bakunda kwitanga abamaraye usanga bwaryamana n'abagabo benshi ku munsi adashoboye kuronka uwo avuga ko ari se w'umwe yikeka ko ari se w'umwana uyu mwana azoca agumaho azoca abaho imyaka yose atagira se
kuko ingingo y'amajana 244 iravuga yuko ingingo y'amajana 244 yo mu gitabo kigenga abantu n'umuryango iravuga yuko hatabonetse uwo nyina w'umwana domako umusore cyangwa umugabo ko yari se w'umwana muri ico gihe mwana ntibikunda naho yakuje ya myaka 21 ntibikunda ko aronka uwo zokwitirira ko ari se wiwe. Biga nijyari hoho umwana arengeranwa kwandikwa nta gihe umwana arengeranwa kwandikwa afise se wamwe yamwemeye asanzwe azwi atari byo kuja arico bita kurondera se w'umwana no kwandikwa n'ibintu biri bitandukanye ntabohora wumva babandi ko bagira bagire mariage ugasanga umuryango nta ngorane biteye umwana yicara ngaho arazi ko yanditswe kuri papa na mama canke uwo yita se yaramwandikishije ugasanga ntiyamwandikishije muri ico gihe biroroshe mu gihe nko umuryango dufate n'umusore yapfuye canke umugabo yitavye Imana yari yaravyaye mu muryango wose bakaba basanzwe babizi batabihakana tubina umwana wacu umwana aza kugendera ngaho bakamufasha bagira andi mugahageze ko agira ubukwe agasanga muri vya bitabo ndangamuntu muri leta civile ntiyanditswe nk'umwana wa naka ariyandikije umwanyero wose yandika ikete yandikira guverineri buramatari canke aha mu gisagara ca Bujumbura akandikira umukuru w'igisagara ca Bujumbura yuko sinawe ryandika bafata se wabo canke undi muntu w'umuryango yuko uyu mwana yari yabanaka yitavye Imana yo kwandikwa kuri we nta kibazo bacahamagara gusa ivyemeza kugira ngo bitera ikibazo naho aca yandikwa canke naho akazana akaranga muntu yamye atunze kuva kera umwana bacamwandika kuri kwamwe abavyeyi bivuga ko abavyeyi babo bishobora kuba bayitavye Imana naho hoba hariho umwe muri abo bavyeyi nacaza kuvyemeza aje kubesha ko uwitavye Imana ari we nyina canke se akabesha naho oya kubesha nibyo nabwiye kubesha biragoye kubesha ivyo byo aje kubesha nta nuwo mwandika ari nyina w'umwana aje ngo se wiwe ngo yaritavye Imana ngo uri umuntu umwandike ntibanamwakira oya ni se w'umwana canke se wabo canke nyinabo nukuva famille ni umuryango w'umugabo yitavye Imana baraza bakandikisha umwana nta kibazo baravuga ati uyu mwana n'ugwacu turamuzi nimutwandikiye twatuze ko yanditswe yari yatwiye ko yamwandikije canke yarigiye atamwandikije mbwa turamuzi n'uwacu baramwandika nta kibazo. Mete tugushimiye cyane kuri zino ngingo dusomeze amategeko zerekana neza ukuntu umuvyeyi arondera umwana n'ukuntu umwana arondera umuvyeyi kugira ngo ni haba izi mpari mu miryango zo kutamenya aho umuntu aba yakomotse. Nanje ndabashimiye ko kuba mwagize aho kigoro kugira ngo muze dusigurira bene igihugu bagende bamenya amategeko abagenga mu buzima bwabo bwa misi yose. Birafasha cyane y'amategeko usanga agenga ingo n'imiryango biba bikwiye ko abantu bamenya cyane kuko nivyo usanga bigize ubuzima bw'abantu bwa misi yose ugasanga wanagomba biranatera n'injyane mu miryango kubera kutamenya ariko nk'ubunye basanzwe ari umuntu yigeze kugaca kavyumva abatisha hari ahantu nigeze kubibona nicane navyumvise ibi bintu bivuga nuko Mwari kumwe na Patrick Pajani nkuru ni televiziyo Muse TV dusubire mu kindi kiganiro nk'iki kuraba ico amategeko avuga ku ngingo zimwe canke ibibazo bimwe biba biraje ishinga abene gihugu. Ngiriye byiza bye bye.